nabivuze mu ijambo ry'ibanze twashikirije. Uyu munsi amakaminuza arahanzwe kubera urwaruka rwo uyu munsi rwipfuza iki? Rwipfuza ibirufasha ubwo nyene kugira ngo rushobore kwinjira mu buzima. Navyo uyu munsi nikiri ya rwa rupapuro twita diplome, kubera ko uyu munsi umuntu arashobora kugira ubushobozi agashobora no kurusha n'ufise diplome. Hariho n'amashirahamwe amwe ahambaye ku isi uyu munsi atakigusaba diplome ugiye gusaba y'akazi, ahubwo akubwira ati jaho erekana ibyo ushoboye. Rero tukavuga rero amakaminuza arakwiye kwikebuka ahindura uko yigisha kugira ngo ahe urugwaruka ubushobozi buboneka rushobora kurufasha kugira ngo ubwo nyene bashobore kugira ico bakora, haba gusaba akazi bakora canke kwikorera utwabo. Hanyuma tugasaba yuko boshira ingufu zihambaye cyane ku kintu cy'ubushakashatsi, kubera yuko hari ingorane nyinshi ngaha ntituzokwama turindiriye abantu baza bava hanze kudufasha gutorera umuti izo ngorane, kandi dufise incabwenge mu karere. Bigasaba rero ko tuje hamwe twebwe nyene nk'incabwenge zo mu karere tukiyumvira, hanyuma tugatanga n'ibishoboka, amareta akadushigikira kugira ngo dutorere inyishu ibibazo biri mu karere. Ingorane ya mbere nohera ko niyiheruka ngaha hafi nyene murazi kikiza cya corona, ngira ngo mwarabonye yuko hari ivy'incanco, ngira ngo bose twarindiriye ko ziva handi, kandi aho ngeza kumenya nta bahinga b'ivy'incanco bo mu karere bigeze bakorana kugira ngo bafashe baterere kugira ngo turabe koko ko tutabishoboye. Nivyo hariho ibihugu bimwe bimwe biriko biragira iki, biriko biraraba ko byo bigenza, ariko byo tubera vyiza nk'incabwenge zo mu karere tugiye hamwe kugira ngo ibiza nk'ivyo cyangwa ingorane nk'izo twame dufati ya mbere kugira ngo tuzitorere umuti, ibihugu ntibijuragirike kandi byari barutse incabwenge. Nti ico ni kimwe, hari ibindi nk'ibi bijanye n'ihindagurika ry'ibihe. Ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe navyo nibibazo bikenera yuko incabwenge ziseruka zikaboneka. Hari n'ikindi washaka no babwira nibi bijanye novuga nti no gushigikira iyi migambi y'akarere. Kenshi hari gihe tubona nka Kongo yinjiye abantu bakibaza ati bijya n'ivya politike. Reka si vya politike, ahubwo ni vyacu. Reka rero tuvyumve nk'incabwenge hanyuma tubisigurira bene gihugu. Nibaza ko byoheza bikarengana. Ni byinshi twoshobora gukora turi hamwe. Hari ingorane nyinshi muri ibi bihugu byacu bikeneye incabwenge ko zisohoka.